Bacu bakunzi ba B-Info bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze umwakino higaniro cacu cuno munsi turigenekezo rya gatandatu kwezi no ku 11 umwaka n'ibihumbi 2025 nongere ndamutse cyane abadukurikirana aho baherereye hose ivyo mwihariko abumva no rurimi rwacu rw'ikirundi ndavuga bari mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, abahereye muri Afrika hose muherereye tutibagiye abari Burayi, abari Amerika, ndetse n'abari muri Aziya bumve yuko tubaramukije tubahe n'ikaze mwakino higaniro cacu cuno munsi cyese uko bisanzwe ni yikoti de black adije mugiye kubana mwakino kiganiro aho tugiye kuganira ku bintu vuga yuko abantu benshi bakomeje kuza baratubaza babigaruka ko ari byo tuje kugira ngo dushobore gukomozaho tugirisha tubivuze ku yesi nta muntu atabonye canke atabonye foto ya president nyenicubahiro y'igihugu cy'u Rwanda president Paul Kagame. Ifoto yabonetse afise uruntu mu yikoti, uruntu rwaboneka mu yikoti byaboneka ko ari uruntu ruvyimbye kumbure abenshi ndazi iyo foto mwarayibonye batarayibona nabo nico gihe nako kanya kugira ngo dushobore kubasangiza ibijanye n'iyo foto. Abantu musi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite saho bw'indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, se yabazaniye promotion idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura bakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekra yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Benshi bibajije byinshi kubijanye n'iyo foto ariko biza kuba kayobera bahinga kuko n'uruntu runini cyane ruri ngaha musi yikoti agwambarira ko musi yikoti n'uruntu gwerekana yuko ari uruntu mbere runateye ubwoba ku buryo uciye nko kuri barriere bo kubaza yuko ubufise inkoho canke ikindi kintu ishijemo. Ariko nagamanda babwire uyu president Paul Kagame afise imyaka 65 ndazi yuko benshi mubizi arakuza ariko arakura imyaka irikira murega imyaka 30 ku butegetsi murumva yuko ariko arakura muri make. Abenshi beko baravuga yuko yoba agwaye igituma yambara rujya runtu yoba afise ikibazo ca fatigue iki bakavuga yuko afise ikindi kibazo ca tension arterielle. Kumbure abaganga bo basanzwe bazi ibijanye n'amagara y'abantu baravye rujya runtu barashobora kumenya ico umwubahwa ikibazo yoba afise ndetse nico yoba agwaye bakabisobanura ndetse bakabisobanurira n'abantu bakava mu rujijo. Ariko ubu tuvugana abantu benshi baracari mu rujijo wiki rwakiya kintu president Paul Kagame yambara. Ni nyuma y'igihe kitari gito aho president Paul Kagame yoba yari ahatswe kwitaba Imana kabisa agarukira ukanyuma ni mu gihe yaragwariye muri Alemanya ndetse vyaravuzwe cyane yuko yoba yitavye Imana ariko Imana irakinga tuza gusanga president w'igihugu cy'u Rwanda president Paul Kagame aracari muzima aracahumeka. Ibi twagiye turabibamenyesha turabwira inshuro nyinshi kugezana n'ubu president Paul Kagame tubabwire yuko amakuru dufise nuko amagara yiwe kugezana n'ubu atameze neza tibimeze gutambere. Hariho n'abavuga yuko uno mu president w'igihugu cy'u Rwanda yoba yarapfuye kera harimo ngo akuma ngo abazungu bamusizemwo ugatuma ngo akiriho. Havugwa byinshi abandi bakavuga ati president wa nyawe w'igihugu cy'u Rwanda yarapfuye ahubwo ubu n'umufrimason wazanye umuntu nkawe iterekaho. Ibi byose nibigiye biravugwa sinje kuvyemeza kandi sinje kubihakana. Kumbura umuntu arinze azana ikintu akakivuga baciye umugani bati nta nduru ivugira ku gasozi ubusa. Navyo birashobora kuba bifise fact cyangwa bikaba bifise ubusiguro. Kuje ikintu novuga ni kibavuze cyane yuko president Paul Kagame yoba yapfuye imyaka
ariko ku bwa favere y'abazungu bamushiramo akantu gatuma kugezana n'ubu ari we akiyoboye nubwo abandi bavuga ngo hari uwo bisangwa nyawe ngo yarapfuye si ivyo tuje kuganira ko ahubwo reka twiganire ku bijanye n'uru runtu President Paul Kagame yambara musi yikoti. President Paul Kagame turabizi nta mburujwe afise, ntabwo afise inda nini, ntabwo avyibushe cyane ku buryo twovuga yuko ari inda iba yavyimvye, biboneka neza ko ari forme y'uruntu aba yambariye ko musi yikoti. Ibi vyagaragaye neza na neza, ifoto bamufashe ari Doha, niho hagiye kuboneka uruntu rutuma abantu benshi bashobora kwibaza ko vyinshi. Ariko hagati y'iyi fatigue ndetse n'iyi tension arterielle bavuga yuko yoba ariyo ituma yambara runo runtu, ibi nabwo ntivyo twemeza kubera ko nta mu specialiste canke umuganga aragira ico bivuze ko kumbure n'inkozi kumeza gutohoza kuko urinze ubona umuntu yambaye uruntu canke umuntu yahindutse uko ari umuzi, bisigure ko hari ikintu kiba kitagenda neza, haba hari ikintu cyahindutse kuri we kumbure binzoza turabatohoreza dushobore kumenya ukuri. Ariko abandi baravuga ati iyi ni diabete, kandi byo twobihana amahirwe menshi kwijana. Birashoboka ugasanga president w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame afite diabete munyihanganire akagripe ni kabi cyane, ugasanga afite diabete niyo iri kiratuma yambara ikintu nk'iki. Je nkibona ijya foto nakoze amatohoza ndetse ndanabaza mu baganga basanzwe b'inzobere mu bijanye n'ubuvuzi, arambwira ati ahubwo urashobora gusanga uyu mu president afise ikibazo cha diabete, so ugasanga agwaye ama urinaire bigatuma agendana n'urya runtu. Rero biravugwa yuko iyo umuntu agwaye ama urinaire akunda guca aza arasobagura buri mwanya uko atabishatse, aguma asobagura bivanye n'ama activite menshi President Paul Kagame. Bivugwa yuko kajya kobara kantu bamusize kugira ngo bikunde aza aroroherwa mu gihe ashatse izo petit besoin umwanya wari we wose. Ndazi yuko ari abashobora batabitahuye neza pardon, ariko ndashobora kubafatira umwanya nkababwira ati nakantu gasanzwe novuga yuko kavidura umukoyo canke amasowe niko no bivuga muri rusange. Donc nuko no bivuga muri rusange, ariko kariko kayabika mu gihe we umwanya wari wo wose bivanye n'ubugwayi abafise, bituma gumaja asobagura bigatuma bamwambika hajya kantu kugira ngo bikunde bevite aya plaisir aguma mutuma kuja muri kugira petit besoin. Murabizi nk'ubu umuntu ari nko mu nama, inama irashobora kuba ishobora kuplandinga 2 heures, akasubona ahagurutse plus de 50 fois agiye gusoba. Murumva ko ivyo bari ibintu bitari vyiza, niyo mpamvu bavuga yuko boba baciye bamambika hajya kantu kugira ngo bikunde kaze karamubikira uwo mukoyo bevite kuguma aja kugira petit besoin. Niyo nkuno ashobye gutohoza mu asanzwe arabahinga mu vy'ubuvuzi, abahinga b'inzobere mu vy'ubuvuzi nibibashoboye kubwira. Kumbure hariho n'abandi baganga badukurikirana baba bafise vyinshi bo bivuga ko muri commentaire nico kibanza umwe ashobora gutanga imbono yiwe. Ndazi yuko Rego Rwanda baza gufata umwanya munini wo kugira ngo batukane kubijanye n'iki kintu mvuze, ahubwo baze gufata umwanya munini kugira ngo bashobore kumenya ico president wabo ikibazo yoba afise. Ntibafata umwanya bihutire gutukana, ahubwo umwanya bawufate bagerageza kuraba ati eske ico kintu vyoba ari ivyo koko president wacu bafise ikibazo, vyo bafasha cyane ko mu gihe ho bikibazo kimwe giye gitandukanye vyotuma batabadesi. Nuko rero badukurikirana aho baherereye hose, nino nkuru nagomba kubasangiza kuri uno musi. Novuga yuko ari nayo nkuru iriko iravugisha abantu benshi, novuga yuko ari inkuru abantu benshi bari bashatse kumenya, ariko nizera yuko abatari bake bashoboye kuronka ubusobanuro kubijanye niyo nkuru y'ubugwayi bwa President Paul Kagame. Ariko mwumve yuko amagara yiwe atameze neza nko twama tubivuga,
ujya mujama afise amagara mabi kabisa, afise amagara mabi cyane, ubugwayi ubugwayi novuga ko budasanzwe nibwo uno president w'igihugu cy'u Rwanda asanzwe agendana. Kumbure urashobora kubudukurikirana ufite icuzi ko kubijanye na yakiya ki appareil yambara niko no cita, ushobora kudoha ufata umwanya kugira ngo ushobore kuganira natwe udusangize ubumenyi bwawe, natwe tumenyereho. Urumva yuko tugikeka kubijanye n'ibibazo uno mu president w'igihugu cy'u Rwanda yoba afise. Rero yindi nkuru no wabwira, twosimbira gato mu gihugu ca Kongo neza na neza ku mirongo y'urugamba. Ku munsi w'ejo niho habonetse video novuga yuko idasanzwe yerekana uburyo Wazalendo basigaye bambara neza, ukuntu basigaye bitunganya mu bikorwa byabo bya gisirikare, ndetse banabonetse ariko bararasisha urukoro runini cyane rw'amaguru 3. Biboneka neza yuko Wazalendo ku rundi rwego. Iyo wumvise Wazalendo ati yakoze operation aérienne uzubitahura, kuko bivanye n'ivyo ikira dutungura muri maka kavuze abanyarwanda, ikira dutangaza Wazalendo irikira kora ibintu novuga yuko bidasanzwe. Rero ivyo novuga no kongera ko nuko n'umusesanguzi imigano twakoze ejo yabwiye abadukurikirana yuko abo Wazalendo basanzwe barahawe ibigwanisho bikomeye, ibirato vyo kwambara, impuzu n'ibindi vyinshi vyerekana yuko Gisekedi ari karagereza kubitaho mu buryo ubucanga ubundi. Ibi ni ibintu mwagiye murabona, ni ibintu twagiye turabasangiza mentwa mugenda murabona yuko Wazalendo no kujanye n'imyifato ari ikintu cyahindutse, bahinduye imyifato cyane. Rero babwira yuko kumbure tuza gusesangura mu buryo bwimbitse ibijanye n'imirongo y'urugamba, ndetse binakunze tuze gusimbira mu gihugu ca Tanzania turabe situation actuelle uko vyifashe. Nyambi imyigaragambyo yaraheze, ubu bimeze gute, bakomeza gufatwa, hamaze gufatwa bande. Ariko amakuru nazinduranye uno munsi ni uko bavuga yuko hamaze gufatwa n'abene igihugu batari bake, cicane higanjemo abanyakenya, abanyarwanda ndetse n'abagande. Ho twamye tubibabwira, kumbure turaje tubibahe mu mwanya n'imbere makuru yisanzuye n'ivyo no bayagira muri make. Karenda batumire kuguma mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Nizera yuko ataco muza kutuburana, tuza kuba tuhari ku bwanyu kugira ngo dushobore gufashanya kumenya ibicange biriya. Reka ndabikibanure naho ubutaha turongera mu bindi biganiro. Bye bye.